zaba community ikomeye mu gihe Jesse tubidonga amahirwe yo kugenda muri award runaka apingwa n'umuntu je na supportinze muri award yagiye. My sister waragiye muri award ya Uganda hedurabe post yanje ko ntagushije why we utoshikira. Reka ntangure ndabaramutse mvuga nti bonjour bonsoir mesdames et messieurs de buja kwefa mape manoti promoter le maître de cérémonie manoti ta promoter ta cérémonato uzo kwigana iyi noti azofungwa. Sasa rero je ntavyo kuvuga nyene ibintu birebire none ngenda bashiremo ino video mubonye yatanguye, ariko mbere ko nabashiremo ino video yatanguye reka manze ndabereke impamvu Satbi yavuze bino bintu, impamvu Satbi yidoze amera nk'uwidogera cyane uno muntu ariwe Natasha Burundi. Ni nyuma yaho Satbi bavuge yuko ari mu ihiganwa Afrima, ariko Natasha muri kano kanya nyene teje kubona poste ivuga ngo mbona ifoto iguma izunguruka nkuko muri ko mubibona imbere zayo ndiko ndabasomera, mbona ifoto iguma izunguruka abakunzi ba Natasha, abakunzi b'umuziki w'u Burundi, ariko ico ndiko ndikeka naravye muri account zose za Afrima nta murundi numwe arimwo, ntawe baratajinga. Rero ntimuze kuntora canke mute umutwe ngo muje kuntora canke murondere amalenke yo kuntora. Ndibaza n'abarundi bariko barabigira canke uyundi muntu tutazi ico ashaka gushikako. Abari nomine muri Afrima barazwi kandi bose bamaze kubatajinga hamwe no kubafollowinga kuri account zabo, kandi bakanaba postinga. Rero jewe sindabona n'umuntu numwe angiriye tag. Ivyo bica binyereka yuko atamurundi numwe ari muri Afrima. Ndabasavye tubandanye dukora kugira tuzoshikire iterambere nk'abandi. Iyo foto ntimusubire kuyiyumvira ko cyane, kuko iyo bagutoye baragushira ku mbuga zabo bakakwamamaza, si wewe wiyamamaza. Rero ntimuyihe agaciro iyo foto namba na gato. Ivyo rero Natasha yivuze, murazi ko muri no misi nyene twariko turatora Satbi muri Afrima, murabizi ko yarego bavuga ati mutoro kunuku bo. Hama rero ivyo Natasha amaze kubona ivyo nto yacekora ino post muri kubona ngaha, ino post imaze gukorwa Satbi nawe hise aja live kuri Facebook yiwe akoresheje ano majambo ngo mba ndabashiremwo acamera nk'uwishura Natasha. Sasa reje manoti promoter le maître de cérémonie ndahoze reka mukurikirane ivyakurikiye Satbi ivyo ingene vyagenza ariko yishura Natasha Burundi. Be blessed, subira kugaruka kandi nyuma ya kamera mugira amanota n'amanoti. Be blessed. Hariho the shows opposition ziri kwinshi, ari opposition zubaka zishaka kubaka. Iyo bice bisaba knowledge y'abantu batwara kumviriza. Hari n'izindi opposition z'abashaka gusambura, akenshi utusanga abatwara bazigiza kure kubera yuko ziba zishaka gusambura muri community. Rero community nziza igira abapoza bazana ivyiyumviro vyiza byo gutera imbere, bituma community yose itera imbere. Kandi niba yanga ivyo abatwara community bavuga, ahubwo iba ikosora utuntu tumwe kugira ngo abatwara tware community yabo neza. None community yacu itari sude, ni gute tuzotera imbere? None nimba umuntu aronse umugati muri community imwe, akaronse umugati ukagenda ukawumwaka ukawuta hasi, wumva community izotera imbere cyane. Niko akuntu abantu tugenda twigabura ibice bana akabari hariya, kandi ibintu byarataye igihe. Turi generation iri smart itegerezwa kubaka igihugu no gufuta ibintu byose ibi byagiye biraba muri community yacu. Rero community nshaka ko dukorera community apatri y'ipage community y'abakunzi b'umuziki y'abarundi, ariko abakunzi b'umuziki w'urundi dufise twiyumvira bimwe, tuvuga bimwe, tubona ibintu kumwe. Ndumurundi ngashigikira umuziki w'Uburundi. Ushaka uririmba na Michael Jackson ntago winjira ngaha, kubera yuko ikintu kiwawe
cyane kubera yuko nta nyungu hiza kuzanira umuntu wo muri community yawe. Gute woronka income nziza mu bintu ukora mu gihe utavyizera? N'ubu turabaririmbyi ariko ejo abana banyu nabo bazoba baririmbyi, bashiki banyu bazoba baririmbyi, basazanyu bazoba abaririmbyi. Bizoca bisaba yuko tubategurira inzira muri community yacu y'abarundi turi mu Burundi, dushigikire ibyacu, dukosorane, muduhaye uburyo bukwiriye, mukaza amakosa yacu canke mukagirane mukagira ibyo tubasabye, mubona ko byo tuza muziki wanyu, natwe tuzobaha quality. Burya quantity niyo izana quality. Dose quantity nziza mu bikorwa byanje, viewers nyinshi, likes nyinshi, ndaronka quantity y'amafaranga runaka imeze neza. Muri iyo quantity nce ndayivunjamo quality, nuko vuga utegereza kuronka ikintu cy'akanovera. Abaririmbyi bose b'abarundi no munsi barakora neza, uhereye kuri bashasha ba D1, ba Alvin Smith, ba Double J and Kriku, ba G-Flox, like ibyo akora ujya musore ari strong sana G-Flox, benshi ba We Love Music ndashobora kuyibagira nkunda cyane mu music yabo. Genda mu bumvirize neza, muza gusanga bakora ndetse no kurenza abaririmbyi benshi bo mu karere. Ariko community yacu itari sude, tuguma tutazi aho bivira. Urazi ni byiza kugwara uzi ingwara urwaye, kubera uca ugenda kurondera imiti ishobora gukiza iyo ngwara. N'umunsi tw'amaturode n'amasolution dutanakwe imyikomo ngo mwebwe bifira ku ba DJ, bifira ku ba journaliste, bamwe abasari mwe muri birofone mukora promotion, nimuduha quality. Urabona ibyo byose biba dutanakwe imyikomo kubera yuko tutazi icyo turwaye. Nituzi icyo turwaye kubera yuko tutari community iri sute. Na conference, nta biganiro tuyaga abantu bari muri industry ngo tuje hamwe, naki ni ryari tuzoba community ikaze ikomeye? Ni ryari tuzoba community ikomeye mu gihe Jesa tubidonga amahirwe yo kugenda muri award runaka, apingwa n'umuntu je na supportinze muri award yagiye? My sister waragiye muri award ya Uganda, genda urabe post yanje ko ntagushije. Why we utoshikira kuri page yanje? Any artist anyemeje tamu posta kandi nije nabitanguye. Ndashimira cyane mukubwanje Big Fizzo kuba nawe yaciye akurikira ku ntambwe, akavuga ati reka jina mutoya wanje tujame supporting urwaruka, dutanga akarorero keza. Uno munsi turi beza, ntacyo niyagiriza, ntacyo yiyagiriza, ntacyo bamwagiriza ngo satubiku nuko, ntacyo banyagiriza ngo Fizzo nuko. Abantu bibereye mu mahoro, ariko abantu bamwe batazi, badashaka ko ibintu bigenda neza, bazanye induru. Abo bantu rero bazotuzanamo muri community yacu ibintu bibi, ibintu by'inzigo n'amashari. Dutegerezwa kuraba ingene tubagenza, dutegerezwa kuraba ingene tubabloka. We block them tukabata muri pupele. Birakenewe cyane,
birakenewe cyane, birakenewe ko turengera amarangamutima yacu ngo tugere ku bintu by'akamaro, bifitiye akamaro abantu benshi muri rusange, kominote yacu muri rusange. gutanga icigwa cyangwa umwarabuzi. Tugaruke icivugo nyamukuru, icivugo cyo gushyigikira izina Sadbi muri Afrima. Tubandanye gutora imbere y'uko ndabasezera, tubandanye gutora indirimbo izina Sadbi muri Afrima kugira ngo dutere iteka igihugu cyacu n'umuziki wacu muri rusange. Ntihagire uwukubesha ngo ntawe wagiriye tagi afishe wikoreye kugira ngo ukore amanyanga yawe, afishe wikoreye kugira ngo uvuge ngo yafishe siyo n'izindi z'abandi sizo. Nasabye abantu kugenda kuri Afrima bakurikirana imbuga zose za Afrima, bareke kubeshwa, bagende muri Twitter ba following Afrima, bagende kuri Instagram ba following Afrima, bagende kuri Facebook ba following Afrima kugira ngo update zose zizora ziza zizobazohore bazibona, baza babwira bene wabo kuri atari ukubeshwa. Umuntu yitwa Nobov New amakomenta abaye menshi. Reka rero dusoma nka message. muri abantu bangana amajana na ndaye diko murakoze kuza yes murakoze kuza. So thank you so much. Reka ndabasezere mbandanya ndabatumira kudutora kuri muri Afrima mu gice cya Best Male East Africa. Urukundo ibikorwa biturange, tubandanye dusenga dukora. Murakoze.